kubera ko ibi turabishiramwe na monde ya business umuntu yamaze gushika kure cyane iyo mukoranye visibility yawe iraduga hanyuma bikakugirira kakana wari wamyumbaza benefice ukuntu umuco warasiye mu mwiza ca gihe waboneka ubwami bwawe bwahinduye amateka y'isi no kurakigwa ukuntu watetereje satani kubwo musaraba Hello guys, ndabaramukije mwe mwese mukurikirana Ikimamara TV kuri mikoro nko mubibona muri kumwe na Edyssa. No musi rero no musi nabazaniye ibintu bidasanzwe ndi kumwe n'umusore mwiza cyane afise impano, afise impano nyinshi turaza kubimenya ariko reka tumuhe ikaze ashoboye kutwidondora. Ndakubwiye widondore gusa nta bindi ndagusavye no kwidondora cyonyine. Nitwa umuntu. Oya kuba uri umuntu turabona ko uri umuntu ariko dushaka kumenya witwa nde ku bantu bariko baradukurikirana. Je ndakuzi nabishobora no kukuvuga ariko rero nshaka bariko baradukurikirana bashaka kumenya uri umuntu uri inde. Okay, je ndi umurundi ijana kwijana navukiye mu ntara ya Karusi hanyuma abavyeyi bakaba banyise Yannick Jibu. Okay, hanyuma mu nyuma rero ico Jibu kubera ko ushobora kugitransforma mu ndimi nyinshi mu Gifaransa mu Congereza mpavura nca ndagihindura Uttar mu rurimi rw'Igihindi. Actuellement rero nitwa Yannick Uttar. Abakunzi reba Ikimamara TV musi muri kumwe na Yannick Uttar mwarahezego cyane. Okay, uvuze ko iryo zina Uttar ari zina ry'Igihindi. Zina ry'Igihindi. None warabaye tuvugishije ukuri warabaye. Erega n'ubundi nitwa umukristo kandi sindaba mwijuru. No munsi sinzi Yannick Uttar. Uno munsi tuko twahimbaza umunsi mukuru. Umunsi tuko twahimbaza n'umunsi nyabaki. Uyu munsi uyu munsi turavye kino kiganiro no munsi turibuka gusa umweho bwana aragucanze no mwibagiye ndadaye bivuge gyose bibandanye gyose nekiri ndadaye. Okay, burya abaririmbyi biba bikenewe yuko bamenya histoire y'u Burundi canke histoire y'u Burundi tuyimenye nitwe tuyizi gusumbya n'abandi kubera ko hageze ko tuvuga ku gihugu par rapport au kwandika tegeza kuba tuzi behind ikiri nyuma y'igihugu cacu. Mbega ntare rushatsi yavuga gute kuri mwezi gisabo hari iki kuri ntare rugamba hari iki president wa mbere yakoze iki hanyuma imico n'imigenzo yo kuri president wacu wa 2020 bimeze gute en fait tegeza kuba turi. Okay, je narinzi yuko abantu babaririmbyi uvuze kuririmba gusa nivyo bumva ivyerekeye histoire narinzi yuko erega natwe naho turirimba ibintu bihari nturirimba ibintu bidahari. Ego turirimba ibintu bihari. Twinjire neza ku gikorwa kidukoranije uno munsi ariko karagaciyemo kugira ngo dushobore kumenya neza na neza iyi tariki twagomba kugira numve yuko nawe hari ica yizi ko canke kumengo byo babimuraba ariko sanze antsinze arabizi azi byinshi cyane. Rero uno munsi ntituje mu kiganiro ca histoire ya kahise ku Burundi, oya ni mu mpano. Twinjira mu mpano umutipe n'umunyempano akomeye cyane araza kutubwira byinshi cyane. Mbega Yannick Uttar urumuhimbaza canke ururirimba? Sinzi ko wowe uzitandukanye uri hagati y'ibintu bibiri mugani wazaje ko ndi vyose ndaririmba nkongera ngahimbaza. Murakoze. Mu buhe buryo? Ko nsinzwera. Urumuririmbyi ukongera ukaba uwuhimbaza. Mbega umuririmbyi canke se umuhimbaza akazi kiwe n'akahe? None kwanza kuririmba bisigura iki? Guhimbaza bisigura iki? Ivyo bintu bisanzwe byose ni bimwe usibye ko gusa abantu babiha intumbero zitandukanye. Kubera ko iyo tuvuze kuririmba canke tuvuze guhimbaza peut-être bivanye n'umuntu ashobora kuvyita ibintu bibiri bidasa mugabo kubinyerekeye je nibaza ko tuvuze ngo ndahimbaza canke ngo ndaririmba ibintu musanze ntaho bitandukaniye kubera ko ashobora kusanga angle yo witamwe kuri kuraririmba je nshobora kuyitamwe ko ndiko ndahimbaza
akaruriro udashobora kuvuga ati izina ryawe ni ryiza urukundo rwawe ni rwiza mwami we okay sawa ndaririmbye ndahimbaje ku bwawe bisigura iki iyo rero tuvuze guhimbaza nibaza ko ni acte canke ni message uri kuratanga imbere y'umwami nibaza ko ibitandukanye gato ni mu gihe uri kuraririmba dufate nibaza ko ivyo bintu bibiri bitandukaniye muri message utanze aho rero sinibihe kandi vanibihe uburimo kubinyerekeye sindemeza neza kuvyerekeye insiguro batanga mu muntu aririmbye ngo bimeze uku ngo umuntu ngo ahimbaje bimeze uku no cambere tugri ku mana yacu sivyo gihe cyose tudugije amashimwe fete ibiti inyenyeri amafi byose n'ibintu biririmba yaririmba n'inyoni ziraririmba ariko none ziririmbira imana zirahimbaza ufite ivyo bintu ufite n'ahantu biriko biratandukanira usebye ko gusa ibitu vyaderesa ku mana turahimbaza ushobora kumbwira canke kandi uririmba ntaririmba ivy'imana peut-être mugana washobora kubahimbaza ikindi kintu kuhimbaza ikintu hantuka vyaje ryari vyaje gute kugira ngo wumve neza ko wewe uri uhimbaza canke se uri uririmba bo jewe nta gihe giheze ntanguye nibaza ko aheze igihe gito si kininiya c'était kuva muri 2018 niho natangura antuka gato hanyuma aheze umwaka umwe shize indirimbo ya mbere kuri YouTube ego mwaka umwe gusa nyirakwiza deza ubu ndigina ya murakoze wavutse urumona nyene uri mu gakiza canke uri wa undi uvuga ati jewe navuke mu muryango umeze uku je ne sais pas bo jewe sinzi ko bo je navuke mu muryango wa Panikote mara imyaka 20 irenga anciye ubwenge hanyuma ntarashikana imyaka 10 nari maze kwamvuza gitari muri eglise umva rero ko navukiyemwe mugabo c'était en 2018 narakira umwami Yesu agakiza rero bakavukira mu gakiza barakakira niko byanditse mu Baroma bisigura yuko kuba bavuke mu muryango ukijijwe niho sico bisigura ko ubukijijwe no bawarizeye ukaronka kugororoka mugabo ahasike ko wakira agakiza bice mu kwatura kijambo ry'Imana rivuga ubu naho tugaruke gato ku ndirimbo ubu bugeze ku ndirimbo zingahe ku ndirimbo zishika nk'ijana 50 mugabo ndaheruka gutakaza indirimbo nka Edyssa imashini yanje yarabaye formatisha ziragenda ntari bwazishire mu gitabo mu mwaka umwe wari wajije kwandika indirimbo 150 umbaye basha canke unasanze zifise none kwanza bibaza ko njahe fise urugendo rw'indirimbo 2006 myandi majambo nitwanike yutamire si chance ako sini nakongeyeko igihumbi rero na 6 nyinshi ziranditse izindi ziraja muri studio ubu rero hakaba hariho muri studio nkeyi hariho n'izindi zimaze gusohoka bimaze gushira kuri YouTube indirimbo indwi kuvuga inyuma y'umwaka avec cette chanson bibaza ko twatanga urugendo ko gusira habona ego mu ndirimbo indwi indirimbo ndwi mu mwaka numva umengo ni indirimbo nyinshi cyane mbega birakorohera kuvuga ngo usohore izo ndirimbo canke ufise umuntu agusponsoriza bo umuntu burya ubogwa n'indoto akabogwa n'iyaja kandi ibyo twizeye ku bandi bitegezwa kuba bike paraporo y'ingufu dukoresha mu kugira ngo tuvyari bitwerekeye rero nico gituma iyo umuntu afise indoto y'ibisazi arakora meme nyene muri ubwo busazi bwiwe hanyuma abantu bagasupportinga igice gito cyo mu bimugize so ne paro kanushobora kugira yerekwa bibazi yuko rizofatwa mu ntoki n'abandi bantu yerekwa ni ugifatira mu ntoki rero nanje ndavyifatiye mu ntoki ariko kandi turahura n'ama connection y'abantu bagasupportinga igikorwa comme ça bigashobora kuboneka bike siso ne paro kaya mfise abariko barabisupportinga neza ushobora kuba yanike gutobona uyu munsi atari ubona ushobora kuba bigeze kure cyane kubera ko biravuga ngo amafaranga ngo nibimara ibya byose murakoze indirimbo umaze kuzisohora uri kuraraba uburyo wagiriye urasohora urabona yuko hari ikintu winjiza canke nyene tuvuga ati ni cagikorwa cyo gukorera Imana nyene burya umunsi Yesu aza kuducungura wamengo nta kintu yinjije turiko turabiraba abayuda bariko barabiraba bya munsi bakubita bavuga ngo nabambwe nabambwe wamengo yasaze mugabo ariko akora ikintu kinini yakizofasha amahanga yose inyuma y'ibihe birebire abantu natwe twaramyizeye rero twiyo dukorera nk'Imana canke iyo dukorera Imana
tubanza kuja muri ya angle yayo umunsi umwe yadukunze turabapfa ko bibivuga twari dupfe twishwe n'ibicumuro hanyuma rero twebwe tuko turakora muri gospel nta mafaranga arajamwo nta nyungu turitega nini ya mugabo biriko biraza mu minsi dusanga bimeze neza cyane gose ubu rero pour le moment nta kintu twavuga kinini ya mugabo hari ico turiko turasatira imbere tubona kizoba kimeze neza mu minsi mike iri imbere. Ego dufate nk'ubu uye Yannick Uttar ariko aragenda gutembera dufate nko asanzwe aba dufate ko ushobora kuba uba mu Cibitoke hama ukaca ugenda nko mu Kanyosha ukasanga bari kubavuza indirimbo yawe kubwawe wo vyakira gute? Ico kintu kiraryoshe gose rega burya hariho n'abantu benshi dukoresha indirimbo zabo batabizi yabazi urutonde rw'abantu bakoresha indirimbo zabo bovuga bati wow iyi ni benefice ndose kuko le plus important nuko iyi message dutanze mu izina rya Yesu Kristo ishikira tout le monde nico kintu gikomeye cyane gose kubera ko wanagomba twibidukora tuzobibazwa dushitse imbere mw'ijuru tuzobihererwa ingero ya umuntu wese n'Imana yamushizemwo ko yagikoreye shere jabera baye nta yindi shwa tuba dufise afite ivyo bintu birateye umunezero. Uri kuraraba mu kibano canke se uri kuraraba muri eglise bagufata gute canke se bakwakira gute? Bo nyene urumva cyangwa bavuga ati umustari Jenny baza ko bivanye n'urugezo umuntu abageze ko en fait ni étape burya mu muryango wanyu ko bagufata ubu uyu mwaka ushobora kubitandukanye ko bagufata mu mwaka uheze rero urumva ko natwe biraduga buke mugabo si ibintu byo kwishima n'ubuntu bw'Imana. Yego twashaka gatoya ubanze uducishirize ko imwe mu ndirimbo ziwawe kugira ngo dushoye kumva eske uje muntu dora tubona kuri YouTube iyo bari wewe canke hariho ubundi basa sinazanye gitari oya ntangorane genzinzanira okay sa ushaka ndirimbi yihe basi oya nubwo atagitare wazanye ubu gikuru ni ijwi tumve akaji kawe mbega rigajwi ingene utari muri studio ko muri studio mengo hari ibintu biza guhinduka barahinyanyura rero dukeneye batariko barahinyanyura nico gitare no mengo ntabwo gikenewe cyane en fait je natanguye kuvuza umuziki gusumba kuririmba yo mbwira ati ndakuvugirize ama instrumentale yazo nashobora no kuyavuza ku munwa mugabo ko wabinsavye reka ndirimbe gato ushaka ndirimbi yiherero ndakunda indirimbo ibendera ibendera wow indirimbo ibendera iri kuri YouTube yanje ivuga nkuko Jesus ukuntu umuco warasiye mu mwiza ca gihe waboneka ubwami bwawe bwahinduye amateka y'isi no kurakigwa ukuntu watetereje satani kubwo musaraba ingoma yabera warayiharaniye kugera no gupfa wakuyeho umuvumo w'urupfu wajanjaguye cagisato mwami wazanye ubwami bw'umuco nzoshinga ibendera ryawe hondi wow Yannick Uttar ubu uye tuvugana indirimbo yawe ziri ku rubuga rwa YouTube mbega uri kuraraba abayikurikirana urabona bigenda bimeze neza canke ubona abantu nyene usanga ari bakeya? Mbo nta kibazo urumva ko abariko barabikurikirana bose ni sawa dutera tuje imbere right niyo ari nimvye ngizira isubira inyuma nta yihari no muri nimvye turirimbana akumwe gose yari nimvye nteranje imbere no kuri eglise hari hose turamuramukije mizina Yesu Kristo right so rero mva ko umuntu wese bisaba ko anezererwa urugezo agezeko nk'ubu nyimba turi ngaha tukahanezererwa tugeze muri ville tukamenya ko bashobora no kukwiba ugacunga ibintu byawe neza ntugire ukwangara so rero aho tugeze turahanezererwa umugabo kandi turabandanya dukora cyane kugira ngo dutere intambwe nziza one day tuzosange nka 1 milliard of views
sinzi ni muri amavyuzi umuriyari yagiyeko. Ni uwuhe muntu yanikiye utayiexplica ko akavuga ati jewe umuntu vraiment ndamukurikirana cyane? Bon nibaza ko jewe ndi umurocker ndirimba indirimbo za rock cyane. Hanyuma umva ko inspiration nayitanguye byatanguye kunzamwo ari uko ntanguye gukurikirana music navuga music hillsong. Nibo natanga gukurikirana cyane nta muntu higeze anyigisha no kurongora ishengero araravye numva ndi interesse birangiye ko musashashaka nanje kudugira mu bwoko bwa mastire kandi ajya mastire burya na mastire akomoka mu Burundi. Rero ko arabazi ya style ukoresheje ingoma ijya ikirundi yacu ugakoresha n'izi ngoma ukayishira kuri beat biba biheze. Ego ni hehe ahantu yaniki yuta azoshobora kuvuga ati aha hantu n'ukuri ndifuza kuhashika ninahashika nzovuga ati mana warakoze nzofuka amashimi Imana. Ahantu nifuza gushika ni kubona musi umwe nzoba nanditse indirimbo ya nyuma igihumbi na 600. Aha vraiment nzoshimira Imana. Ari abantu tugira kwizera kwisaza uko numva umengo no kwizera kwisaza 1001 1002 1003 1004 5 ya nyuma 1006 harya nazo mpagaritse aho hantu nahashika yo nzosha mfata voyage mbanze ngendure gatoyi twe turuhuke tuzoja tuzoja urumva nyene urumva tuzobanza tubijenga jenge tuzobivugana nta kibazo tuzotumira n'abandi tujane hanyuma muze murabivuga kugira ngo bishishikare kugenda neza. Ego nuwuhe muririmbyi yaniki uta avuga ati jewe uwo muririmbyi ndifuza gukorana nawe? Abarundi cyane cyane ni benshi kubera ko ni umengo tuba tusinziriye cyane gose turiko turagerageza kuduza hagati yacu rukundo turagomba gukora n'abarundi benshi. Hanyuma tubwira umwe canke babiri ushaka kuba wifuza yuko mukorana umva ndafise amarandevu menshi muri 2023 nzokora amakolabo atandukanye menshi y'abarundi sivyo. Hanyuma hanze ni benshi umuntu wese yamaze gushika kure kubera ko ibi turabishiramwe na monde ya business. Umuntu yamaze gushika kure cyane iyo mukoranye visibility yawe iraduga hanyuma bikakugirira kakano wari wamyumbaza benefice ya ego. Sorry gato nanje ubuye ngoma ndakwinjirire gatoya muri vie privée ariko sinzi ko nzonda kwinjiriye ariko bishoboka turayivuga mugabo ko bavuze ko ari vie privée ibiri privée gose nyene ntavyo tuza kuvuga manze nde ntabwo ari cyane yaniki yuta yabari mu rukundo canke ari kwisoko? Okay none nawe uri mu rukundo canke uri kwisoko? Jewe musanze kubera ko ntarambara bage ndacari kwisoko. Muravyumvise umuntu wese baho bavugana n'uyu abivuga imbere ya kamera muce muvyumva namwe bikurikira aho zino kuri Rwanda banda. Okay nishura rero nawe bo jewe uri kwisoko? Jesi ndi kwisoko. Umva ingeso yiwe jewe ndafise umugore mugabo umugore mfise niwaza kumumbaza ati none arihe ntaho nza kukwereka mugabo arahari. Bisigura ni muri kwa kwizera kw'ibisazi iko bisigura. Erega definition yo kwizera uvuga ibintu bidahari nk'ibihari niyo bita definition yo kwizera. Okay rero bisigura yuko nanje nagize ikosa kuvuga yuko ntara urumva nyene jewe bivana na wewe kandi kuri umuntu agezemwo ariko atambukiramwo nta kibazo gusa ndabonye nta ngorane nawe nibaza ko bakunzi ba Kimamara twamaze muri sanzwe twamaze kuvuga yuko tutari mu mpemu sivyo musanzwe nawe uri kwisoko. Oya ntitwavuye mu mpemu. Oya mu mpemu basi ibigaragara tuvuge kubigaragara basi kubigaragara. Jewe ko ndabufise biraza kungora ariko muri bya bindi biboneka ngo ari muri relationande no ntaho hari. Sawa urakoze ico nico nari nkeneye nawe uriho bisigura yuko none nawe ndakubaza kubera kubimbajije kubera ko nabonye nta bage wambaye. None abantu bose batambaye bage kenshi je mbona umengo ari kwisoko
canke wari wandovye quelque part hari igihe usanga nk'ahariya nka camera woman usanga nyene sawa ntabwo ntibaza kuri kamera akavyivugira sawa kabisa araza kuza muraza kubivuga na inbox yego yanikiyuta tugushimire kuba wemeye ukaza kuri micro za Ikimamara TV. Kuri namwe turabashimiye cyane gose. Akajambo kamwe canke tubiri ushobora kubwira abakunzi ba yanikiyuta. Abakunzi b'Imana n'abakunzi banje cambere na mbere turabakunda gose kandi turipfuza ko umuntu wese twobonana tukaganira mugabo nubwo bitokunda turashobora kubandanya tuganirira ku mbuga zacu. Mbuga gwanje kwa Facebook rurakora neza, inbox no kuri page yanikiyuta, kwa Instagram rurakora neza yanikiyuta, YouTube yanikiyuta, utabacandika gute u na tezi ibiri na a na r nico cyitwa yuta. Hanyuma inbox WhatsApp call ndahari 61 134 tugira ko tuzitora seconds ndahari nukuvuga ngo umuntu wese ashaka ko twoganira ari ukeneye iki canke kiriya kuko entretemps ndo munyamuziki ndo arrangere ndandika ibyo byose ndabikorera abantu kintu cyose na business zisanzwe ande oro kuririmba hose bikeneye ndo umuntu yugurutse cyane mu gukora akazi ndakora nka 24 sur 24 wowe hava tuzimba urumva ko nk'ubu nyene inyuma y'akazi ku muziki hari ibindi byinshi twoshobora gukorana n'abantu mwese mudukurikirana kandi mudukunda twamenyesha ko tuko turabategurira ibikorwa bishasha hariho concert ya album ya mbere ivyo tuko turabitegura vuba bizobashikira hanyuma hariho n'indirimbo zitatu zihuta zigomba kubashikira vuba ntizuzi icyarimwe mugabo gusa buke mudushigikire dushigikirane ibisigaye tuduzi bendera turishinge tuzaduherereye hose. Amen turagushimiye cyane murakoze mugana nanje urasikombaza ikibazo oya ibibazo byo sino wavana ego munyemerere sawa muzontumire basinje kubaza nanje ibibazo ariko ntangorane undi munsi tuzogaruka tuje mu bibazo sawa ego mu nkundi rero namwe mwariko muradukurikirana ndabashimire by'imva mutima kuba mwemeye mugafata umwanya wanyu mukadukurikirana. Turabaha ikaze wifuza wese kwamamaza impano yiwe canke se gushikana impano yiwe kure murahawe ikaze. Turi hano dukorera kuri source d'une 5e niveau ya gatanu tukaba dukorera kuri bureau 534 murahawe ikaze muri benshi dukora ibikorwa byinshi cyane muzobimenya canke se turagirisha ama publicité wifuza amafoto meza eka ndetse n'ibikorwa byinshi cyane dukora mu Kimamara urahawe ikaze aho muherereye hose imiryango iruguruye.